turongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu c'uyu musi. Ni ikiganiro kije kwishura ibibazo bimwe n'ibindi twari tumaze imisi turiko turabazwa, bivanye kandi n'ikiganiro cigeze guca ngaha c'ubuvuzi kama. Twatumiye uwundi muvuzi kama asanzwe abifitiye uburambe kugira ngo adufashe kwishura bimwe muri ivyo bibazo. Reka tumuhe ikaze ace agirwa ko anidondora abariko baradukurikirana. Kaze. Murakoze cyane kuduha kaze. Ndabaramukije namwe mudukurikirana hano kuri televiziyo yanyu Akamu. Jewe muramenyereye hano nama ntanga ibiganiro bijyanye n'ubuvuzi kama hamwe n'ingaburo ibereye. Kw'izina nitwa Niyonkuru Epipode. Hanyuma nkaba n'umushinga nahe ndubatse mfise umugore umwe n'umwana umwe. Ego nuko bimeze. Hanyuma nkaba maze igihe nigisha kandi nkora ibijyanye n'ingaburo hamwe n'ubuvuzi kama. Murakoze. Ego, reka tugushimire kuba washoboye kwitaba akamo kacu muri kino kiganiro c'uyu musi. Hama imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, twagomba tubabaze mbega ivy'ubuvuzi kama mwavyigiye hehe canke se mwabitanguye gute? Murakoze cyane. Kubitangura nabitanguye kubikora maze kuvyiga no kubikunda no kumva ndamaze kubironka nk'ubumenyi bwotuma nshobora gufasha abantu. Utiro nabikuye he? Ubuvuzi kama benshi ico kibazo bama bagifise kubera nko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta mashuri y'ubuvuzi kama dufise. Abantu bace baza tubuvuzi kama abantu babukurahe. Mugo naho mu gihugu cyacu ata mashuri dufise, mu bindi bihugu hariho amashuri. Nko mu bihugu bitandukanye abantu batembereye murashobora kuzobona nk'amashuri. Hariho nk'ishuri riri mu gihugu cy'Ubufaransa ryitwa Haute École de la Naturopathie Africaine. Bagize uko kubera bari bagendereye kwigisha abanyafrika canke gukoresha ibintu bivuye muri Afrika. Iryo shuri rirahari kandi rirahambaye cyane. Ugiye mu bihugu nka Cote d'Ivoire hari amashuri akomeye. Mu gihugu cya Maroc hari ishuri ryitwa Médecine Biologique et Naturopathique. Ni ikigo, ni institut yigisha ibintu by'ubuvuzi kama. Mu bihugu byacu byo mu karere nka Zambia, Tanzania hose turahafise amashuri yigisha ibintu nk'ibyo, mu Buhinde, mu Busuwisi n'ahandi. Ni ukuvuga abantu bamwe baraja kwigayo, abandi nabo batagiyeyo bakiga kuri bwa buhinga bwa none, bakiga online à distance, bakaronka ubumenyi. Hanyuma ubwo n'uburyo bumwe je nanje naragize amaformation atandukanye mu bavuzi kama hamwe no mu bantu bigisha ibya nutrition ingaburo. Ariko kandi hari ubundi buryo bwo kuronka ubumenyi kumbura umuntu ataronse n'akajyo ko kwiga mu ayo mashuri canke amaformation. Hari ibitabo bitandukanye vyanditswe n'abahinga n'abashakashatsi bakomeye ku isi umuntu ashobora kuronka akagitunga muri telefone canke akakironka ari igitabo kiri imprime. Nk'akarorero nababwira ibitabo abantu bashobora kurondera bakunda gusoma. Hari ibitabo bibiri vyitwa Guide des plantes médicinales, indongozi z'ibiterwa bivura. Biravuga ibiterwa byinshi cyane abahinga baba barize ibintu bibigize n'ingene bivura. Ivyo vyanditswe n'abaganga benshi, mugabo ubumenyekanye ni wabo nditwa Dr George Pamplona Roger, ni umuhinga akomeye. Hari ibitabo kandi vyitwa Santé par la nature. Ivyo vyanditswe n'undi muganga wo muri Espagne yitwa Ernest Schneider. Hari igitabo cyitwa mu Cyongereza Encyclopedia of Natural Remedies, ni ukuvuga encyclopedia canke kazinduzi y'ibiterwa bivura. Nacyo kirimo ibiterwa byinshi cyane. Ni ukuvuga hariho n'ibindi bitabo ushobora kuronka naho kumbure bizimvye, mugabo ubuze agaciro kacu arakigura. Ugisomye uraronka ubumenyi bukwiye butuma umenya ingene ibiterwa bivura, ingene indwara zimeze mu muntu, ingene umubiri w'umuntu ukora, hanyuma ukabikora ufise ubumenyi. Je nanje naragize amaformation kandi narasomye, navize ibitabo, ndagira ubushakashatsi mu ahantu hatandukanye. Ego, reka tubashimire ku nyishu nziza mutanze. Reka mvuge y'ahantu benshi bamwe n'abandi bakura ubumenyi mu by'ubuvuzi kama. Hama ikiganiro cacu nyezina rero uyu munsi gihagaze ku bibazo. Reka mvuge mbere ni nk'ikibazo kimwe abakunzi ba Kamo Channel bakunze kubaza cyane gose. Ni ikibazo kivuga ngo ni irihe tandukaniro riri hagati y'ubupfumu n'ubuvuzi kama? Ubushize haraciyeho hano kuri channel yacu ikiganiro
c'umuvuzi kama yaratanze ubusobanuro mu by'ukuri bwumvikana, ariko bamwe n'abandi ntibashoboye kubitahura neza. Twashaka rero mudufashe kugira ngo abashoboye kugumana akangonongono ku bw'ico kibazo kugira ngo mubamare amazinda. Murakoze, n'icyo nacyo ni ikibazo cyiza. Hanyuma rero ubuvuzi kama n'ubupfumu biratandukanye cyane rwose, usibye yuko hari ahantu hatoya bihuriye, kubera ubuvuzi dufise ku isi ugiye kuraba n'ubuvuzi bw'uburyo butatu. Hariho ubuvuzi kama, medecine naturelle, hariho ubuvuzi bw'ikizungu, medecine moderne, ni ubwo kwa muganga, hakabaho n'ubupfumu. Ubwo butatu rero nibwo buvuzi tubona bukuru, ibindi usanga ari utugwi twabyo, uduce twabyo. Rero hari ikintu kimwe bihuriyeko. Icya mbere, bambe icyo kintu ni uko aba bavuzi bose ikintu bahuriyeko nuko imiti bakoresha bayikura mu bidukikije, ukuvuga abapfumu n'abavuzi kama n'ab'ikizungu. Kubera iki imiti y'ikizungu abantu bayibona ari binini, ari inshinge, mugabo ntikoroka iva mu ijuru, bayihingura muri ibi gusa n'ubuhinga tekinoloji. Mugabo nature cyangwa ibidukikije niyo soko y'imiti yose, y'abakama y'ab'ikizungu, n'umupfumu n'ibyo akoresha. Ariko rero ngarukero ku mupfumu n'umuvuzi kama. Umupfumu arakoresha ibyatsi, ibimera n'ibindi, ariko mu by'ukuri ugiye kumuraba se umuganga, kuko nta bimenyetso by'indwara, nta kumenya ngo indwara ni iyi yaje uku twoyikingira uku. Kenshi uzosanga akubwira ngo n'uburozi, ni ibintu baguteze, ni ibintu byasokura, n'imizimu. Nicyo gituma na bya bintu agutegeka, bya bintu kama kubwira gufata, abikubwira mugabo ayobowe n'izindi mpwemu akomora ahandi hantu, ngo mu babyeyi, ngo mu baki, ibintu byo guterekera usanga birimo ibintu by'imiziro n'imiterekero. Nicyo gituma ubupfumu naho nawe biyita abaganga, jewe sinovuga ko ari abaganga mu buryo bwo kuvura indwara, n'abantu bafite ibindi byabo bakoreshwa n'izindi mpwemu. Kandi je ngiriyeko sinobideha kuvuga ko ari impwemu za Satani, kuko abakristo bemera Imana, Bibiliya irabuza ubupfumu mu gitabo cyo cya Yesaya 8:19 havuga yuko abantu bahamagara imizimu, baterekera, babandwa, bagira ntikizira kubabaza ibyacyo. Mu yandi majambo kirazira kujya ku mupfumu. Rero umupfumu nakoresha ibi bidukikije, ariko ubundi si byo avurisha izindi mpwemu, ubundi bushoboza akora kuri Satani, mugabo akaca akoresha nabijya. Umuvuzi kama nawe aho bitandukaniye, ubuvuzi kama mu by'ukuri umuntu akora ubuvuzi kama neza ni umuntu akora ibintu nitizira ijambo y'igifaransa, ibintu scientifique, ni ukuvuga ni kuvura indwara akoresheje ibimera, ibifungurwa n'ibindi bidukikije, mugabo yisunze iby'ubushakashatsi bwerekanye kuri ibyo bintu hamwe no ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga mu gifaransa twavuga yuko ari traitement des maladies par les produits naturels mais à base des preuves scientifiques. Nicyo gituma utegeza kwiga ukamenya ibihimba by'umubiri nyene bimeze, anatomy nyene umubiri wubatse, ukiga nyene umubiri ukora physiologie, ukongera ukiga nyene umubiri ugwara pathologie. Ivyo maze kuvyiga ucugaruka ukiga muri ugiye kuvurisha umuntu, ibintu bivura biri mu ivyo bintu, resistance ziri mu ico kintu ugiye kuvurisha, n'ingene kiza gukora mu muntu, n'ingaruka biza kugira umenye dose, kugira umenye contre-indication. Nicyo gituma nahuye ko ari ibintu scientifique. Ivyo mupfumu ntavyazi, ntavyakora, niyo mpamvu ataho bahuriye. Murakoze. Ego, reka nce ngirwa ko mbaza ikibazo ku bijanye n'ubuvuzi kama. Ndumva ko wagerageje gutanga itandukaniro riri hagati y'ubupfumu n'ubuvuzi kama, kandi nk'umuntu yariko adukurikirana ndumva ko mu by'ukuri wagerageje kunganira wa muvuzi kama twagirana ikiganiro, ubu akangonongono mu bantu kaheze. Ikibazo rero twabajijwe kindi ni ikibazo ca dosage. Mu buvuzi kama hari igihe umuntu aja kwivuza, ufata nk'akaroro nk'indwara z'urukoba, bakamubwira ngo genda uciye kwibumba, namubwira ngo ufate ibiko bibiri by'ibumba canke hari igihe agwara indwara mukamutegeka kuja kunywa imibirizi, imiravumba, amarowe. Dosage ntimubona yuko gishobora kuba ari ikintu cerekana ko ubuvuzi kama nabwo butokwizegwa 100%? Urakoze cyane.
ego icyo ni ikibazo kabisa gihambaye kandi cyagiye gitera amakenga benshi mbere benshi bigatuma batinya kwivurisha ubuvuzi kama mugabo dukwiye kubitahura mu nzira zibiri. Abantu ba kera ba sokuru bari bafise impano yo kumenya imiti kama, akamenya yuko iryo bumba rivura, akamenya umubirizi, mugabo icyo yarabuze kwari ukumenya iyo dosage canke vya bintu bivura muri ya roho resistance. Mu bushobozi bwabo buke rero baca babwira ati umubirizi, ariko mu by'ukuri ubuvuzi kama bugezweho no munsi ntabwo ari ukubwira umuntu ngo mwanga isige ngo oya, bisaba yuko wiga ukamenya niyo dosage n'ibyo birimo ingaruka bishobora kugira. Nicyo gituma uno munsi ubuvuzi kama nobwira abantu kwitaho no gukora ubuvuzi kama buteye imbere, burimo ubwo bumenyi bwo kumenya ibyo kugira ngo dukore ikosa basokuru bakora. Bariya rero nibyo bari bafise kandi si umuvuzi gusa, basokuru no mu bindi byose barakora amakosa ajyanye nuko atabumenyi bari bafise. Rero no munsi byarateye imbere, nicyo gituma atamuntu yaguma byitiranya kandi nta n'umuvuzi kama yoce guma akora biriya bya kera. Kandi no munsi dufise ubuhinga, nahubwiye ko hari amashuri, hari ibitaro bajya bahinga baba baragize recherche ku giti bakerekana ibikigize na doze umuntu yofata. Ego ikindi kibazo twabajijwe batubaje ngo nka twebwe ndakirayosha kuri wewe nka wewe nk'umuvuzi kama hagati y'ubuvuzi moderne ndavuga w'ikizungu n'ubuvuzi kama ni ubwihe buhanurira abantu gukoresha cyane gusumba? Urakoze. Ucugirwa kunatanga n'impamvu ubahanuriye gukoresha ubwo buvuzi. Murakoze cyane. Ubupfumu twabukuyemo kuko tubasanze byo ari yego n'umusizi uburo dusigaranye ubuvuzi kama n'ubuvuzi bw'ikizungu. Ubuvuzi bwose rero ni bwiza, ngira abantu ko babukoresha bwose, mugabo amatandukaniro yabwo arahari. Ari nacyo gituma nza guca nerekana yuko ubuvuzi kama aribwo novuga ko ari bwiza gusumba. Reka mpenda bisigure gato icyo bihuriye k'icyambere uriga hose, ukiga bimwe nakubwira anatomy, physiology, pathology, indwara nyine umubiri ukora. Hanyuma ubuvuzi kama ukoresha bya bimera na bya bindi bidukikije. Nakubwiye yuko n'abavuzi b'ikizungu nivyo bakora mu miti. Turahuriye ku kwiga twese ingene umubiri umeze kandi twese turahuriye kuri source, isoko yaho dukura imiti. Mugabe amatandukaniro rero ayo niyo mpamvu ubuvuzi kama buza kuba bwiza gusumba, nuko mu buvuzi kama tuca dufata ibi bintu kama nyene tukabikoresha tubiteguye mu buryo busanzwe, atakindi kintu twongeyemo kiza kongereza ubushobozi bwacyo. Nyimba ari uwo mubirizi tukawutegura ku buhinga bwerekanwa n'abahinga, mugabo tukabisanzwe hanyuma tukawa abantu bakawihereza ku rugero rwemewe. N'ibindi byose nuko nyene. Ariko mu buvuzi bw'ikizungu baca bafata ibinyene bakaca babijyana mu mahinguriro, hanyuma bakaca bongeramo ibindi bintu bita produit chimique. Nofata ko bimeze nk'ubumara canke ibindi bintu bituma icyo kintu kigira ubundi bushobozi. Ari nacyo bituma imiti yo kwa muganga usanga ifise amategeko menshi gusumba imiti kama. Ayo produit chimique rero yongerwamo atuma imiti barohengene bayibika ku buryo butandukanye, ari amazi, ari amafu, kujya mu n'imiti ari binini. Iyo produit chimique kandi atuma iyo imiti yo kwa muganga igira ubushobozi bwo kuvura n'ingoga. Umuntu akumva ashobora gukira n'ingoga na cyane nk'ijya miti ama anti-inflammatoire ihagarika ububabare buribwe. Ariko kandi ayo produit chimique ko ari ibintu chimique nyene usanga bikaze bimeze nk'ubumara, biza gusiga izindi ngaruka zikomeye mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu umuntu ihereza imiti myinshi y'ikizungu usanga yaragwaye indwara z'igitigu, indwara z'ubushe bwo mu jishito kubera ya miti y'ama produit chimique. Mugo mu buvuzi kama nta biba bihari. Icya kabiri gituma kiriho nk'itandukaniro kandi gituma ubuvuzi kama novuga ko buhambaye cyane, nuko ubuvuzi kama bugendanye n'ingabo ribereye, nutrition clinique. Kubera yuko ibintu dukoresha kenshi mu buvuzi kama usanga ari bya byamwa, usanga ari za mboga, usanga ari ibi bintu dusanzwe tunafungura. Mu gihe abahinga mu by'amagara y'abantu berekana yuko ingwara hafi nk'ibice 80 ziva mu gufungura nabi, kurya ibitari byo, kubijya ku rugero atari guhiza no kubura ibyo twari dukeneye. Mu gihe rero uri kuravura na zangaburo
mu buvuzi kama nabwo ingaburo zigaruka cyane ubu uri kuratuma abantu baronka bya bindi babura byatumye bagwara mu yandi majambo ubu uri kuratuma abantu umubiri wabo ubakingi ku buryo umubiri utazogwara cyane mu buvuzi bw'ikizungu kenshi uzosanga ari nko kuvura ibimenyetso by'indwara nyimba umuntu amenetse umutwe agacavuta ibinini bituma umutwe uhumwa mugo mu by'ukuri ntabavuye ikintu cyatumye ameneka umutwe nicyo gituma rero kubera ubuvuzi kamwe bufatanye ingaburo nayo akaba yikingira umubiri biba byiza cyane gusumba ubuvuzi bw'ikizungu hamwe n'ayo maproduit chimique mu buvuzi kama dahari mugabo mu buvuzi bw'ikizungu hari kandi nagira ingaruka nivyo novuga ariko hariho n'ibindi mugabo mbenda kugira ego reka twibutse abantu muri kumwe dukurikirana yuko turi kumwe n'umuhinga mu by'ubuvuzi kama nawe si wundi ni niyo nkuru Epipode yaje kwishura ku bibazo bya mwebwe abakunzi b'ibiganiro byacu. Bwana Epipode, hari ikibazo gisa n'icanyuma ni ikibazo babajije ngo none umuvuzi kama nyakuri uwo mwerekwa niki arangwa niki? Murakoze. Umuvuzi kama nyakuri ikimuranga kuko ni benshi rero arangwa nuko ari mu mategeko kuba mu mategeko navyo bisigura iki aha mu gihugu cy'u Burundi hari gushikiranganje bw'amagara y'abantu urafise igisata kijanye n'ivy'ubuvuzi kama kandi ico gisata kirakora mu myaka iheze nticyakora neza niyo mpamvu abavuzi kama byari bigoye kubizera mu gubu barashizwe mu mashirahamwe ari amashirahamwe bakukiramo kandi ayo mashirahamwe yabo arafise n'urunani rubahuze ku rwego rw'igihugu rwo bita Réseau National des Tradipraticiens. Umuvuzi kama rero n'uri mwayo mashirahamwe yemewe n'amategeko kandi akaba ari n'urwo runani rw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuko ivyo nivyo bimwemerera kuba umuvuzi kama yemewe n'amategeko. Hanyuma ikindi muri ayo mategeko rero tuba turimwo n'ayo mashirahamwe umuvuzi kama ateza kuba afise ahantu akorera akaba afise niyo miti yiwe iteguye mu buryo bw'amategeko kandi akaba afise n'ubumenyi ku bijyanye n'amagara y'abantu. Ivyo ibintu bikwiye kumuranga kuko naho biba afise ivyo by'amategeko by'amabaje n'impapuro muga atabumenyi ataki mu by'ukuri bone aragoye kwizera ivyo rero byo muranga. Ngerageje kwishira mu kibanza cy'uyu mukunzi w'ibiganiro byacu yabajije nibaza ko ahanini yashatse kuvuga question ya competence ni kuvuga ubumenyi ni iki cyoranga ko umuvuzi kama runaka afise ubwo bumenyi. Urakoze je nari nibanze ku by'amategeko ariko ku by'ubumenyi navyo ndabigarutseko nyene uno munsi umuvuzi kama akwiye kuba ari umuvuzi ashobora kumenya ingene umubiri w'umuntu urwara akashobora gutandukanya indwara n'iyindi nimba umubwiye ati mbabaruku akamenya ikibazo urwaye canke akagutuma ukipimisha hanyuma bivanye n'ibipimo agashobora kumenya ukuntu akuvura mugafatiye ku bintu bigaragara apana bya bintu byo gupfa kubwira umuntu umuti kuko yumvise sekura uvuga canke nakuru akwiye kuba afise ubumenyi ku magara y'abantu ingene umubiri w'umuntu ukora n'ingene urwara akaba afise n'ubumenyi mu by'ingaburo na bimwe by'imiti kama ubumenyi bwa none kandi bwashyizwe ahabona n'abashakashatsi. Nicyo gituma abantu bitura abavuzi kama nibaza ko adapfa kugura umuti muganiriye urashobora kumva ko uwo muntu ariko arakora ibintu ashoboye. Yego reka dukomeze kubashimira mwebwe mwese muri ko mubana natwe muri kino kiganiro gisa nikiri ku musozo. Bwana niyo nkuru Epipode mu kurangiza kino kiganiro ni zihe mpanuro mwotekerera abantu reko badukurikirana? Murakoze. Bantu mudukurikirana nkuko mwese mukora binsavye notanga impanuro zibiri. Icyambere maze mbwire abantu muri rusange ubuvuzi kama bwahozwe bwinubwa bafata kumengo ni ibintu by'ikirundi babihuza n'ubupfumu bamwe bibaza yuko umuvuzi kama atokora ibintu byiza ariko ubuvuzi kama ni ubuhinga bugezweho ku isi yose ni science igezweho kandi ikomeye abantu bakwiye kwijukira kuko mu bintu vya mbere bihangayikishije abantu mu magara yabo indwara zabaye nyinshi kandi nyinshi zikomoka ku makosa dukora. Ubuvuzi kama rero burafasha cyane gukosora ubuzima bwacu kuko burimo na bya bindi by'ingaburo navuga biza gutuma umubiri usubira ku rutonde. Rero kwijukira ubuvuzi kama kubigiramo ubumenyi ukakora ubushakashatsi ibyo bintu ndabibasabye bantu muri ko muradukurikirana. Icyo ni cyambere abantu ncampanura ba kabiri n'abavuzi kama baba babikora cyangwa bifuza kubikora. Ubuvuzi kama uno munsi nabibabwiye aho tugeze ni uko ubuvuzi kama bujyanye n'ubuhinga
ntitugume dukora icya mbere bya bintu bya kera tudafitiye ibimenyamenyereze preve scientifique. Icya kabiri, ntagire umuvuzi kama yumva yuko yoje mu buvuzi kama kugira cy'amahera, ukumva umuntu wese akwituye wo muvura n'ibyo agaho utabyumva murungi kandi baba bishoboye gusumba, canke ubanze umurungike kwa muganga bamusuzume bamukore ibipimo byose bishoboka ushobore kubona nyenzi n'icagwaye. Icagwaye ukironse ukaba ufise umuti bihuye muvure, utabufise muhisango canke umubwiye ko atavyoshoboye. Yani majambo bavuzi kama dukora ibintu byizewe bihuye n'ubushakashatsi kandi dutume abo tuvura batugira icyizere, ntibabone ko turi abantu bameze nk'abafyitirizi canke abacyamahera gusa. Nivyo novuga, hanyuma nkaca nipfuriza amagara meza abantu bose mwadukurikiranye. Murakoze. Reka twizere yuko nitwabahamagaza kandi mu kiganiro muzotwitaba. Nukuri tuzoza. Ego, reka dushimire mwebwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, dukomeza kubibutsa ngo abantu mutaragera subscribe canke sabone munyarukire kufyonda hajya kugira ngo ibiganiro tuzatubashirako uko bukeye nuko bwije muze murabironka mu bambere, kandi mutibagira kubisangiza n'abagenzi banyu kuko ni by'ingirakamaro cyane kuri mwebwe no kuri bo. Murakoze.